Ndabahaye ikaze nshuti namwe bakunzi mukurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abakenyezi bahamagarirwa kuja kwipimisha kanseri y'ugwinjiriro rwo mu gitereko kuko ibangamiye benshi muri kino gihe. Nayo ibarabara ryo muri quartier Kabondo West ryitiriwe riri ku mutima aturi tarengana biturutse ku mazi yaho yabuze aho aca. Reka kazi ya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze kandi kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana bivanye naho muherereye. Nkuko narimejeje kubibamenyesha, abakenyezi bahamagarirwa kuja kwipimisha kanseri y'ugwinjiriro gitereko kuko ibangamiye benshi muri kino gihe kw'isi. Ivyo bikaba vyashikirijwe mu gihe uno musi hatangujwe icese imisi 4 yahariwe kwipimisha iyo ndwara. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ange Sherissa Irakoze. Ku ruhande rw'indwara nyinshi abigeme n'abakenyezi bakunda kugwara na kanseri y'ugwinjiriro rwo mu gitereko irimwo, kandi ni indwara igendana benshi kw'isi yose. Ikaba ari kanseri ya kane ikunze kwibonekeza ku bagore, aho abagera ku 604 mu mwaka w'2020 vyagaragaye ko bayanduye. Muri bo 342 barapfuye. Mu Burundi akaba atabiharuro biramenyekana kuko atavyigwa birakogwa. Bivugwa na muganga Sylvestre Bazikamwe, aho ahamagarira abantu kuza barahimirizanya kuja kwipimisha. Itigiri vyo mu Burundi kumbure ntibihari, mugabo turazi neza yuko iyo kanseri iboneka kenshi ariyo ya mbere mu makanseri y'ibihimba vy'irondoka vy'abakenyezi. Hari igihe bavuga ngo gusansibiriza ugacumengo ni ibintu vyerekeye abantu badakora mu buganga. Twe twasanze yuko abadamu iyo tubabajije tuti none mwe mwamaze imyaka myinshi mutipimisha nico gituma ingwara yanyu ikuze, baca batubarira bati twama turi kwa muganga, abaganga twama tubonana. Umugore agiye kwa muganga kabona afise imyaka yenga 30 na cane cane agwaye mugira wa sida, nuguca umubari uti wewe waripimishije werekwa kwipimisha ryari. Usanze bataramupima iyo kanseri y'ugwinjiriro bw'igitereko ugaca umurungikira umupima nimba utabishoboye. Ivyo vyerekeye le personnel médical, abakora kwa muganga, abaganga basanzwe, bagenzi bacu ba specialiste n'aba generaliste, aba sage femme n'abanyagihugu. Rero nabo nyene bakumva yuko atanumwe agenda kubahamagara ukundi, nabo bamenya yuko iyo batagiye kwipimisha bategera kwipimisha kuko ni igihimba kiri imbere, iyo utagipimishije ntibiboneka. Arongera akamenyesha ko kwipimisha bikwiye gukorwa na bose, haba abagendana umugera wa sida ndetse n'abatawugendana. Iyo kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko ikunze gufata cyane no gusinzikaza cyane abantu bafise amagara make, abantu bafise amikoro make, abantu turetse kuvuga abagwaye umugera wa sida gusa, n'abantu usanga bafise riske nini yuko iyo ngwara ibafata. Urumva ntica mu kanwa, ica mu bihimba vy'irondoka. Bajya abantu usanga bagwaye indwara zica mu bihimba vy'irondoka, kubera ziya ngwara nkuko twama turiko turayivuga zituma igihimba c'irondoka kigira ibisebe. Ivyo bisebe rero ujya mugera winyegeza muri ivyo bisebe, ugaca ugumayo kuri bo kubera baba bagwaye ingwara ica mu bihimba vy'irondoka. Nabo rero barakwiye kwipimisha. N'abandi rero bakuze, umuntu wese ataripimisha, cane cane w'umugore akuze arenze imyaka 30 ategeza kwipimisha. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe ya INSS Jean d'Arc Kabanda ahamagarira abakenyezi kuza kwipimisha, anabereka n'akamaro ko kwipimisha. Intumbero yacu nuko 2030 VIH sida yoba yaheze, yuko abafise amasharije bihari yose yoba ari supprime. Mu ngwara zisanzwe zibabangamira hariho ingwara ya kanseri y'igitereko. Vyaratubabaje kuko benshi twagiye turababona baramaze gushika
kuri stade igeze kure, bamwe bakenera ubuhinga mu kuvugwa. Iki gikorwa yagishize mu ntumbero ari n'intambwe yo kugurura amaso kugira ngo ishobore guhangana n'ivyo bindi bizoza bibangamira umuntu agendana umugera wa sida. Ni mwiyo ntumbero rero ANSS iriko irakora ivyo bikorwa guhera hasi gushika hejuru muri communauté hose bariko barasensibiliza kugira ngo abakenyezi bose n'abigeme bipimishe umugera hakiri kare. Hari mu gihe bariko baratanguza ico gikorwa co gupima kanseri y'ugwinjiro rw'igitereko izomara imisi 4 hano mu gisagara ca Bujumbura no mu zindi ntara. Ni Twita irakoze reka ndagushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi, ishirahamwe Global Peace Chain Burundi yagiye gufasha imiryango yateshejwe izabo n'umwuzurira w'imvura bari muri site Sobere. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jules Verne na Kimana. Global Peace Chain Burundi hamwe na Clinique Mobile Maison des Jeunes bazinutse batanga imfashanyo ku bateshejwe izabo n'imyuzurire y'amazi aba muri site ya Sobere. Muganga Nitunga Yves ikigara cy'urongo iryo shirahamwe mu Burundi aratubwira imfashanyo batanze yariyo. Twaje tuza tuganire nabo tubashigikire, twaje kubavura, twaje kubapima ibipimo bitandukanye, twaje twashimiye no kuzanana n'icuma ecography musanze muzi ko kigora cyane abakenyezi na cyane abafise amikoro make. Muri kano kanya guhera mu gatondo ubu tumaze kurabisha abakenyezi muri ico cuma barenga 60. Twaje kandi mu kubashigikira twitwaje n'agakemanyi bazobafasha mu vyerekeye isuku ku bakenyezi bashika 250 basanzwe bari ngaha aye muri no site vyitwa ko basinzikaye kuruta abandi. Twaje twitwaje izo ndobo mubona hajyanye zirimo amasabuni, zikaba zirimo n'utundi twankenerwa twofasha abakenyezi mu vyerekeye isuku, n'utundi nyene twambaro twobafasha muri izo ntumbero. Niyo mpamvu twaje kubashigikira. Hakaba n'izindi sabuni ziri ngaha anye, twazanye amakarato agera ku 800 aze gufasha abanyagihugu bose bari ngaha anye, bose baraza kuronga isabuni kugira ngo uno munsi ejo na hirya yejo bashobore kame kwifashisha mu vyerekeye isuku, kumesura no kugira ibindi bintu byose byankenerwa mu vyerekeye isuku. Imazimaka Jean Claude arongoye iyo site arashimira iryo shirahamwe anahamagarira abandi kugira nk'uko. Ibikoresho batuzaniye bizodufasha cyane kuko twadufise ingorane nyinshi zitandukanye, harimwo no kubura ibikoresho tuvomamwo amazi, harimwo no kubakenyezi kubura udukoresho tw'indani mu nzu. Umva bizotugirira akamaro gakomeye cyane kugira ngo umuntu wese atokwirengagiza ko aza akamaro k'indobo, akamaro k'umuti w'kwiborosa, akamaro k'isabune. Muri rusangi bizotugirira akamaro gakomeye cyane kuko twadufise ingorane yo kubura agasabuni, tukabura agakorogate, tukabura aho tubika amagezi bishitse tukayaronka. Murumva barakoze cyane, batugiriye neza, badufashije cyane gose. Kamo dutera n'ayandi mashirahamwe nuko nayo nyene yokora atiziganya, taraba nk'iki gikorwa n'aba bandi bakoze bo gushika ko bene wabo bahuye n'ivyaduka batari babitse, nabo nyene bakagira ico bafashije. Claire Iradukunda yaserukiye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, nawe nyene arashimira iryo shirahamwe. Nashaka nshimire abantu bose bagize ico bakora kugira ngo ibikorwa by'uno munsi bigende neza. Nashaka nshimire cyane amashirahamwe afashanya na leta y'u Burundi mu guteza imbere amagara y'abantu hamwe n'ishirahamwe Global Peace Chain Burundi. Imfashanyo yatanzwe na Global Peace Chain Burundi bifashwe mu mugongo n'Ubuyapani wikishije ishirahamwe gitamagara y'abantu ku isi OMS. Tubandanye n'amakuru yacu tuyabandanirize hano mu gisagara ca Bujumbura. Ibarabara ryitiriwe riri ku mutima riramaze ikiringo c'imyaka 3 ritarengana biturutse ku mazi yabuze ahaca kugira ngo atembere mu kiyaga Tanganyika. Iryo barabara rikaba riri muri quartier Kabondo Ouest. Ni nkuru ya mugenzi wacu Haimo Prospere niyo nkuru. Aha turi ni muri quartier Kabondo West mu gisagara ca Bujumbura. Ibarabara ryitiriwe riri ku mutima
riva kuri Tampete rigaca imbere y'ihoteli Safari Gate n'imbere y'urusengero El Shaddai gushika ku bitaro Bumerek riramaze imyaka ridahita uhereye ku ihoteli Safari Gate gushika ku bitaro Bumerek kuko ryatewe n'amazi rica ricika ikiyaga kidatemba. Amazi yateye iryo barabara ryitiriwe riri ku mutima akabara yava mu gisagara hagati ashitse kwibabara Avenue du Large agaca amanukana imiferegi minini umwe uca mu rugo rw'urusengero El Shaddai hatibagiwe ayava mu hoteli Safari Gate n'ayazanana imiferegi itandukanye avuye muri quartier Kabondo n'ahandi. Ayo mazi yose akaba yarabuze ahaca kugira ngo atembere mu kiyaga Tanganyika kuko umuferegi wayatwara zibiwe n'abubatse munsi y'urusengero El Shaddai. Abo nabo imbere yo gutangura kubaka bakaba babanje kuwuzuzamwo ivu nkuko twabibwiwe n'abene gihugu twasanze hafi y'iryo barabara ryitiriwe riri ku mutima. Abafise amazu n'ababa muri ako gace ka quartier Kabondo West batashimye kuvugira ku vyuma vya BTV bakibaza igituma abantu batumye ibarabara ryubatswe n'igihugu ridahita badakomwa. Mwomenya ko ibarabara ryitiriwe riri ku mutima rimaze gutegwa n'amazi yabuze iyo atembera ryaciye rimeramwo ivyatsi n'ibiti rikaba rimaze imyaka 3 ata muntu canke ingendeshwa bishobora kurengana. Tukiri ku vy'amabarabara nyene abantu benshi hano mu gisagara ca Bujumbura nibazi siguro y'imirongo iciye mu mabarabara atandukanye hano mu gisagara bigatuma rimwe na rimwe atera amasanganya. Ni nkuru dukesha kandi Hayimo Prospere niyo nkuru. Abantu bamwe bagenda n'amaguru cyo kimwe n'abagendesha ingendeshwa zitandukanye ntibazi insiguro y'imirongo isize amarangi yera n'ay'umuhondo iri mu mabarabara y'ikaburimbo yo mu gisagara ca Bujumbura. Ikimenyamenya n'amasanganya abera muri ayo mabarabara bitewe nuko abagenda n'amaguru canke ingendeshwa batubahirije iyo mirongo. Kandundura ngo hariho naho iyo mirongo yoba itaciwe neza nkuko bivugwa n'umwe mu bagendesha imodoka mu gisagara ca Bujumbura akemeza ko iyo mirongo atakintu kinini bafasha. Twebwe mu kazi kacu nta gishasha ariko adufasha kubera imirongo yo nyine ubwayo ifise amakosa menshi cyane. Hariho nk'imirongo ishobora kwereka ko imodoka zishobora kugenda zibangabanganye canke zibisanya, ariko ukazosanga umurongo ugenda aho ubandanije ugasanga muri ndi barabara biri parallel. Rero bigace bitugora gutahura igipolisi aho zona gufashe agufata amakosa utarakwiye gufatirwa ari amakosa y'abakoze iyo mirongo. Kubwiwe uyagendesha imodoka mu gisagara ca Bujumbura imirongo yo mwibarabara yari ikwiye gucibwa n'abantu babifitiye ubumenyi bukwiye. Twosaba icambere na mbere kubanza guhindura imirongo bakayica gushasha, bakaca gushasha akaza abahinga koko babinonosoye kuko ibyo bintu byo guca imirongo ntibikorwa n'abari bo bose. Abantu baba babizi bavyize ko bigenda. Abahinga mu bijanye n'uruja n'uruza mu mabarabara bakaba basaba ababijejwe ko hoba inyigisho ku bagendera n'amaguru n'abagendesha ingendesho zitandukanye kugira ngo abo bose bamenye insiguro y'iyo mirongo yo mu mabarabara. Turabandanya n'amakuru yacu mu gisata c'imyidagaduro. Abigeme bakora umwuga wo gucapa bamenyesha ko umwuga wabo utaragera kure kandi bakikeneye gufashwa cyane, ariko bagahimiriza abandi bigeme bagenzi babo gushira impano zabo baba bafise ahabona. Ni nkuru ya mugenzi wacu Muje Nekrita Irakoze. Bamwe mu bigeme bakora umwuga wo gucapa bavuga ko umwuga wabo utarashika kure kandi ko bakeneye ko bashigikirwa nkuko bivugwa n'umwe muri abo bigeme Liyese Raduse kubw'Imana. Novuga ni ikintu kitamenyerewe cyane ku bakobwa d'abord kuko n'abakobwa bake babikora, et puis art ntiri develope cyane mu Burundi kugira ngo ibe bayisupportinge cyane. Ku ruhande rwanje novuga jewe kuko navuze ngira muri style ya graffiti, donc graffiti ni sorte ya art itamenyerewe cyane. Rero novuga graffiti kuba itamenyerewe cyane nuko ugikoze bavuga ati hewe va muri iyi style uje muri indi, ati kuko iyi deja nta bantu babitahura nta izo gushikana ibintu nk'ivyo.
ariko bon niyo ntambamye novuga duhura nayo. Bon avant je ku bavyeyi banje ntibabitahura, ariko ubu nyine ni sawa. Hama mu kibano nyine baratanga bavuga ati ntitubimenyereye, nta bakobwa bacapa ntaki, ariko buke bagenda barabitahura. Bon ico dusaba ni badutera intege cane, hama barabe badufashe mu buryo buriya na buriya, soit financièrement canke ibindi. Nayo Elsie Nishimwe avuga ko vyamugoye cyane kwinjira muri uwo mwuga kuko hari intambamye nyinshi bahuye nazo, ariko bitamubujije kubandanya. Ubu akaba afise aho ageze, agahimiriza n'abandi bigeme gushira hanze impano zabo. Ni intambamye ku bavyeyi. Abavyeyi barankubita mu bisanzwe, papa yarankubita cyane akambwira yuko arivyo bintu hari umwanya munini nivyo bituma ndonka amanota mabi, mugabo naramenya mu ishuri. Hama kubigisha naho ndibuka yuko hari umwigisha yigeze kumbwira ngo hariho abantu ngo bapfa ngo abantu bagenda baramaze gupfa ko kwera ngo ndiko ndata umwanya, arabaza ngo yuko ntaho banyobirwa mu ishuri, ibintu nk'ivyo. Muga nta novuga yuko n'abagenzi canke abandi nka twebwe abakobwa baradukengera cyane, kubera sinzi kubera je nkaje ubwanje nk'umuntu ushobora kwereka dese yanje acambwira ngo wewe nguri umukobwa, birambabaza cyane. Muga abonyene nibo novuga yuko bampa ikizere, bampa numva ahubwo bariko barantera intege zo gukora kugira nshobore kubereka yuko natwe abakobwa hari ico dushoboye. Ikindi kandi nuko aho ngeze, kubera ubwambere navuga ati none nk'ibi bintu nzobikora gute, mugabo ubu ndabona yuko hari ahantu aho ndiko ndagera. Rero ikintu numva nokora nohimiriza abakobwa nkanje, kubera ni benshi bafise ibintu baryamanye, ibintu ubwoba, twishwe n'ubwoba, kutiyemera. Ikintu numva nohimiriza cyane cyane abakobwa guhaguruka, kubera turi ahantu dukengerewe, mengo umukobwa ntaco yokora, ariko turashoboye. Rero nohimiriza abakobwa nkababwira yuko tushoboye, nabo bagahaguruka bagakora. Ivyo biruko mu gihe abigeme benshi bariko baragaragaza iyo mpano yo gucapa ku bwinshi. Dusuzerere amakuru yacu mu gisata c'inkino. Aya makuru akaba yadutororokanije Jina Jire Boris Ingabire. Ku mugoroba ku munsi w'ejo niho intamba mu rugamba z'abakinyi basanzwe bakina hano mu gihugu cyacu Burundi batumwe ko n'umumenyereza mushasha Etienne Ndayiragije bakora imyimenyerezo yabo ya mbere ku kibuga cy'ubuhinga Centre Technique cyo mu Ngagara. Akaba ari imyimenyerezo ya mbere ku ruhande rw'umumenyereza Etienne Ndayiragije ku bashitse muri ayo mabanga. Iyo myimenyerezo tukabwira no kuri no munsi wa kabiri yashobora kuba ibandanya, ariko hakaba hatabonetsemwo umukinyi Shassir Nahimana ku mvo z'uko yashoboye kubaronka umugwi mu gihugu ca Kenya. Tukababwira kandi yuko umumenyereza Etienne Ndayiragije inyuma y'imyimenyerezo yashoboye kubaganira n'abamenyesha makuru, ndetse aho yanavuze ko Uburundi buzoshobora kuba bukina inkino zibiri za kivandimwe mu ntumbero yo kwitegurira urukino ruzobahuza n'igihugu ca Namibia. Izo nkino zose uko ari zibiri zikazokinirwa mu gihugu ca Indonesia. Hakaba harimo urukino intamba mu rugamba zizokina na Harambee Stars wo mu gihugu ca Kenya, ndetse no mu gihugu wa Indonesia. Tukababwira kandi yuko iyo myimenyerezo izobandanya no ku munsi w'ejo wa gatatu igenekerezo rya 8 Ntwarante, ariko inyuma saa 6 abo bakinyi bakazoca basubira mu migwi yabo bandanya bitegurira amahiganwa yabo. Tukivuga ibijanye n'intamba mu rugamba nyene, nyuma kuboneka mu rukino rwahuje umugwi wa Bomamuru FC wakira umugwi wa Flambeau du Centre ku kibuga Urunani mu ntara y'Ibitoki, umukinyi Jospin Nshimiyimana yabonetse mu myimenyerezo y'umugwi serukiragihugu w'abakina hano mu gihugu cyacu Burundi. Impamvu nuko inyuma ya Nyamugigima ashoboye kuba iba mu gihugu ca Turkiya,
asanzwe akinira umugwi wiwe nturiko urakina ihiganwa ubu akaba ari hano mu gihugu cacu c'Uburundi. Ubu tuvugana nuko Jospin Nshimirimana yimenyereza mu mugwi wa Buja City hamwe n'umumenyereza Olivier Niyungeko abenshi batazira Mutombora. Amakuru y'abakinyi b'Abarundi ariko basanzwe bakina hanze y'igihugu duhera kwitwa Hussein Shabani Chabalala niwe mukinyi afise ibitsindo vyinshi mu higanwa ry'icicaro ca mbere Primus National League yo mu Rwanda. Umusatirizi wa AS Kigali ndetse n'intamba mu rugamba akaba ageze ku bitsindo 13. Umugwi we uba ufata ikibanza ca kane n'amanota 38. Tukababwira yuko Chabalala abura ibitsindo bibiri vyonyene kugira akwize ibitsindo 15 yatsinze mu mwaka uheze, aho ndetse ari no yari yabaye umukinyi yatsinze ibitsindo vyinshi muri iryo higanwa ico bita top score. Dutandukire Fabien Mutombora ndetse n'umugwi wa Vipers aho kuri uno wa kabiri baza gukina n'umugwi wa Simba Sports Club wo mu gihugu ca Tanzania usanzwe ukinamwo Saidon Bazonkiza. Urwo rukino rukaba rukomeye kuri iyo migwi yose igwanira kurengana igice c'inkino z'amatsinda ya CAF Champions League kuko hasanzwe haduga imigwi ibiri ya mbere. Umugwi wa Simba ukaba uri mu kibanza ca gatatu n'amanota 3. Umugwi wa Fabien Mutombo ari wo Vipers Sports Club ukaba uri mu kibanza ca nyuma ndetse n'inota 1. Jire Boris Ngabire reka nawe ndagushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje ari nayo w'icisozera amakuru yacu y'uno musi. Ariko wo kubadufatiye hagati reka manzi ndabasubiremwo ingigo nkuru zari iziyagize. Abakenyezi barahamagarirwa kuja kwipimisha kanseri y'ubwinjiriro bwo mu gitereko kuko ibangamiye benshi hano kw'isi. Nayo ibarabara ryo muri quartier ya Kabondo West riramaze imyaka igera kuri 3 ritarengana ku iryo barabara ryitiriwe riri ku mutima. Akabari ngaho duciye dusozerera ko amakuru yacu. Reka nshimire bagenzanje bakora ibishoboka byose kugira no makuru abashikire atankomanzi. Shimire umugenzanje Jules Verne Nakimana yarayahagarariye. Nibagiye gushimira mwebwe mwese mudahengeshanya kubandanya mukurikirana imbonesha kuri ya BTV Burundi. Ndabipfurize kubandanya muroranirwa mu banyu no mu vyanyu. Nipfuriza n'abakenyezi bose aho bari kuzogira umunsi mukuru mwiza wahariwe agateka kabo. Ndabipfurize kubandanya muroranirwa mu banyu no mu vyanyu. Murakoze.